Ingabire y'imoto nshasha nishirahamwe Econet ryahaye komine Mukaza kugira yoroherwe gukurikirana ibikorwa by'isuku. Bukene Celestin ajejwe igisata c'imibano no kumenyesha amakuru mwishirahamwe Econet akaba yavuze impamvu ishirahamwe yaserukiye ryatanze ingabire. Rero icatuzanye zikindi mu kubashikiriza ingabanwa mubona kugira ngo izofashe komine mu bikorwa byayo haba by'iterambere haba by'umutekano eka ikintu cyose soza giteza imbere abene gihugu. Rero ni ngaha nabo twagendanye ku izina ry'umuyobozi mukuru kuko nkuko bamwe musanzwe mubizi twebwe ishirahamwe Econet rero dusanzwe dufatanya n'intwaro mu bice bitandukanye kugira ngo dufashe icari cyo cyose cyofasha guteza imbere abene gihugu kuko twaratahuye neza yuko abene gihugu aribo twebwe badateye imbere n'amashirahamwe yacu yotera imbere. No kuvuga rero abene gihugu bari ngaha basanzwe bakoresha umuhora wa Econet rero bamenye yuko iyi ngabanwa twatanze aribo bayitanze kuko twafashe agace mu byo bijya nyene muhora muduha turazana tukabasaba ahubwo ngo babandanye batelefona gose kugira ngo nyakwa mutantene ikindi gihe tuzozana ikintu kirini. Musitanteri wa komine Mukaza Sindayihebura Renova akaba yashimye iyi ngabire yaronse ndetse akaba yasavye ishirahamwe Econet ko ryofasha gushiraho amatara yo hejuru kwibarabara gitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mfashe kano kanya kugira ngo byukuri dushimire ishirahamwe Econet rero byo byabonye ibikorwa by'iterambere turimo amareka avuga riti reka abantu tubafate mu mugongo turamenyesha abanyakubaho yuko iyi ngabire muduhaye cyane cyane izodufasha mu gikorwa nyamukuru twashize imbere cyo gusukura ino komine dusanzwe turongoye haba mu bijanye no gukurikirana ibisanduku by'amapuderi twashyize ku mabarabara mu bijanye no gukurikirana umugambi wo gupava twatanguje ngaha muri no komine eka imigambi yose iri kirarangurwa abakozi ba komine bakunda kugira ibibazo bijanye no kwiyunguruza. Iki cyuma rero kizobafasha kugira ngo bashobore gushika ku rubuga byoroshe ndetse niyo bugorovye abajeje umutekano bariko barakora akazi. Icyuma kirashobora kuzobafasha kugira ngo bashobore gushika aho bashobora gutabara abene gihugu binyarutse mu buryo bworoshe. Rero by'ukuri twagomba duse tubashimire mbere sabo turi kumwe hano babakomera amashi. Dushikire rero umuyobozi mukuru w'ishirahamwe yuko by'ukuri twashimye kandi bivuye ku mutima ariko ko tukitifuza yuko byoherera hano mwadusabye yuko dusabe n'igihugu yuko bo telefona gusumba twagomba tubizeze yuko by'ukuri ariko aragerageza kuraba ibiharuro by'abene igihugu dufise hano benshi turashobora kwemeza yuko bakoresha umuhora wa Econet rero twifuza rero yuko nkuko mutanguye kubigira uno munsi nabo mujya musaruro batanga gutelefona cyane boza barabona ibikorwa nk'ibi bakorera bijanye n'iterambere rya komine. Ikomine novuga ko muri mwe bwidasanzwe kuko ni komine musanze mufisemwo icicaro gikuru ndetse ni komine nibaza yuko ushobora kuba mufisemo n'amahantene menshi y'ishirahamwe ryayo ariko ntitwogenda tutabashikirije ikindi gisabo tuzatwara nabashikirije mbere kijanye n'umugambi dufise uhambaye uko ino komine yacu igisagara cacu kiba kirahabona. Turafise rero amabarabara twavuze yuko ari nyamukuru iryo cyane barabara musanze mukorerako Chaussée Prince Louis Rwagasore ni barabara nyene musanze mukorerako rindi gitwa Boulevard de l'Indépendance
hamwe na Boulevard de l'Iprona n'ibarabara ryitiriwe umwami Mwezi Gisabo. Ayo n'amabarabara by'ukuri dusubiye kubashikiriza igisabo yuko dufasha kugira ngo ayo mabarabara vuba cyane azobe ariko amatara kugira ngo abenegihugu bariko bariyunguruza bugorovye bashobore kuhaca habona, hanyuma bwa busuma bukunda gushika abama bakunda gusaba kudusakoshi kubera hataba habona ivyo tubisezerera. Ico cipfuzo nkamwe mu kidufasha by'ukuri bituzoreka kuvuga yuko muzoba mubaye aba mbere bazoba bitayeho iterambere gusumvya abandi, turavye amashirahamwe yo gutuma tumarako amakuru asanzwe akorera muri no komine. Ikindi gisabo cyo muri Kanzoza nuko mwodufasha mu ntumbero yo guteza imbere inyigisho n'ubumenyi. Amashuri dufise hano muri no komine urashobora gusanga hari hayiyungunganije akagira utumashini n'ayandi usanga atatwafise, ubwabo nkamwe mubona yuko iciramwe rya riko yatera imbere mukadufasha kugira ngo ku mashuri bashobore kugira ama connection internet kugira ngo urwaruka rushobore kwiga mbere n'ubuhinga bwa none bugafasha abigisha bagashobora kuronka aho barahura ubwenge byoroshe bari ku kazi, navyo tunezera. Nuko rero banyakubahwa dusubire kubashimira tubasaba yuko aho mwakuye Imana yo hasubiza umugisha mwinshi, hanyuma ishirame ryacu ariryo ryanyu rikabandanya ritera imbere. Murakoze, Imana ibahezagire. Ku bijyanye n'ibyasabwe na Musitanteri, Celestin Bukene yaserukiye ishirahamwe Econet yagize icyo ashikiriza, yongera amenyesha ko ishirahamwe yaserukiye rifasha komine zose ariko bakisunga cyane cyane ibyayo makomine abakeneye kuruta ibindi. Nkuko musanzwe kumbure mumaze kuvyumva, Econet rero irafise igisata citaho cyane cyane kuraba yuko cofasha abene gihugu mu bibazo baba barimwo. Rero tumaze gukora ibitari bike mu gihugu cose, haba gutanga intebe mu mashure, haba gutanga amasima mu nyubako rusangi, ivyuma n'ibindi. Rero ikomine imwe tugenda turaraba ici bikeneye kurusha ibindi. No munsi rero komine Mukaza twaravuganye baradushikiriza ikibazo bafise, nta kibuza ko n'ayandi makomine yo mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu gihugu cose tutazobashikira tukabandanya tubafasha mu vyo tuba dushoboye.